abenegihugu tutarabona ko duteza kubabera indongozi vy'ukuri. Uyo no mushikiranganje wa mbere bw'u Burundi Gevais Ndirakobuca avuga ko imyaka 2 irangiye indongozi zitazi ico zijejwe. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nimbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa hirya nino. Tubashikiriza havugwa muri politiki umutekano, izivugwa mu butungane hagati y'akazi na muntu, izivugwa mu kibano n'ibindi bavyagiye biratangazwa n'abategetsi. Ano makuru katuyatangurire kuri yirabana n'ivyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere Gevais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Imyaka 2 n'inusu tutarumva ko dutegerezwa kuba indongozi vy'ukuri. Ivyo bivurwa na Generali Ndirakobuca. Naco abeshemwo nivyo imyaka 2 n'igice barayimaze batazi ko ari indongozi vy'ukuri. Wenyene inyuma y'amezi 5 agenwe narerekana imigabo n'imigambi ya leta yiwe, none ariko arangura imigambi ya bunyoni. Ubundi umushikiranganje wa mbere araje imbere y'inama nshingamateka akerekana imigambi ya leta yiwe, ico bita Déclaration de politique générale. Ico bunyoni yari yaragikoze, none ubu agira kwizi nusu y'umwaka atarerekana imigabo n'imigambi yiwe. Leta yama yitiriga umushikiranganje wa mbere kandi yama ifise intumbero yayo. Umushikiranganje wa mbere ategerezwa kwerekana neza aho ashaka kujana igihugu. Ubu rero biragoye kumenya nimba Ndirakobuca abandanya imigambi ya bunyoni mu gihe aterekanye iyiwe. Ivyo gukura, guhana no gupfunga abategetsi bakora nabi navyo nyene tumaze imyaka 2 n'igice twumva bivugwa n'umukuru wese ashatse kwerekana ko akomeye, ariko biboneka ko umengo vyerekeye abastanteri cane abiba amamiliyaridi ntibakogwa ko, ikitavuzwe co nabanyuruza abanyagihugu. Ivyo rero abantu bakaba bibaza bizohera ryari mu gihe abategetsi tuguma tubumva mu majambo gusa. Imbere yuko tubandanya n'ayandi makuru katubanze twumvirize Gevais Ndirakobuca. 2 n'inusu abenegihugu tutarabona ko duteza kubabera indongozi vy'ukuri, kubatunganiriza vy'ukuri nk'uko nyene cubara umukuru w'igihugu cacu Burundi abidusaba. Ibi biganiro nkoze mu gihugu cose nukumenyesha mwebwe mwese indongozi muri ngaha kumwimenyereza uheze. Ejo ntituzorindira ngo reka tubanze turabe wapi, ntituzoguma tujuragirika muri ibi tujana n'abariko barakubitana imyereka wapi. Eka ejo uwo bizogora tuca tumubwira aja hajya ku ruhande ubisunda bandanye, atano kwitwaza ibicanye biriya ngo je ndi kuri deke. Uri kuri deke? Uri kuri deke? Ngo kwitegeko ry'umukuru w'igihugu ngo jewe ngo niryo rinshiraho, ngo nawe ushobora kunkura ngo adaciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Iyo turagukuzi kete byanditse kuri yo buje gusajya hejuru twandika ko akantu kitwa suspension, tugaca turi kurungikira hamadoje kuri kurungikira dushira kwa gakopi duhereza nyine icubahiro duheje kwa muri tugaca rubwata nyine icubahiro aragakete kaza kubashikira. Twabonye birengeye twamusize ku ruhande, mugabo kuri umuvyeyi turondere wundi muntu yo dufasha kugira yumva ingorane za bene gihugu. Iryo kete ryamazwe kwandikwa riba ryanditswe ntirisubira inyuma, biba byaheze. Niyo utarataza ngo reka ngende ngo byanditswe. Iyo usigara wibaza ukuntu ikete rikuye idekere y'umukuru w'igihugu asigara uraba mu kirere uratana umutwe. Sivyo twifuza, ariko bigiye kugwira. Ntituzoguma tujuragirika turi muri ibi wapi. Ivyo twabiguma mu gushika cyane. Eka
ngo kanaka ari kuri dekre ngo naje wende kuri dekre ore kuri dekre amadekre yose arangana aho utazokwipima ko n'umukuru w'igihugu niba atari kuri dekre none kwese ko turi kuri dekre yiwe utari kuri dekre n'umukuru w'igihugu gusa ni utazipima kuzoca bipima kuri bose ari abandi baca bitwaza ibindi ngo naratowe waratowe ni sawa shaho waratowe ni sawa musitanteri ngo naratowe ngo nta mategeko ya ngo yabura amatari numva ngo je naratowe ngo nabene gihugu bura amatari ni watatowe hagati ya musitanteri na bura amatari watowe cyane ninde ni musitanteri ko yatowe nabene gihugu ziko mubizi reka ndabereke watowe cyane musitanteri yatowe muri komine narenga muri komine amaze gutorwa muri conseil communal irakorana imugena kuba musitanteri nibirenga muri komine baje kumwemeza rero umukuru w'igihugu acasohora itegeko rimugena nka musitanteri abahejeje biba biheze buramatari nawe atogwa gute buramatari umukuru w'igihugu arabanza kiyumvira ninde yombera buramatari mu ntara iyi aheje kwiyumvira izina yari sesa akongera agahanuza abo mu ntara benshi kabaza abakozi b'Imana kandi n'abandi benshi ati uyu muntu mubona ko yombera buramatari w'iyi ntara amaze kwegeranya mu majwi yose aca yandika ikete nina amaze kubona ikete yanditswe n'umukuru w'igihugu akarisinya wenyene ni make mu makete make yandika iryo ririmwo nta n'umuyobozi mwishikira wiwe risinywa n'umukuru w'igihugu agaca yandika ikete asaba ibiro by'inama nkenguza amateka ko vyomurabira ko uwo muntu abereye kugira arongore iyo ntara mwifuzamwo agaca ashirako n'umwidondoro wiwe bimaze gushika muri biro y'inama nkenguza amateka baca bakorana muri biro bagasoma ya CV bakanamurabana wa muntu babonye bibereye bakavuga ati ni sawa mugabo nabo hariho batarenga cyangwa ati mugabo twe naho tubonye bikwiriye ntidushobora kumwishura reka tubitware mu nama ya bose baca bishitwara mu nama y'abakenguza amateka bose baca batuma ko n'intumwa ya leta iza kuvuga kwa rutonde rwa wa muntu igashika haji kavuga urutonde rwiwe gose abakenguza amateka bakamubaza ibibazo baje kumubaza ibibazo nibiba biheze Lobiro y'inama nkenguza amateka ikivuga iti ubu rero igisigaye no gutora batoye rero amajwi agakwira yifuzwa n'ibwirizwa nshingiro niho lobiro y'inama nshinga amateka icayandikiranye n'icubahiro wa muntu waduhaye rero twamuciye hirya no hino twabonye bibereye canke bitabereye ko yo guhagararira muri rya ntara uko niko buramatara jaho iyo nyisha amaze kuyibona ni itegeko ry'umukuru w'igihugu carisohoka camwombwira watowe cyane gusumba abandi buramatara togwa n'abaserukira abarundi bose nico gituma buramatari arashobora kubavuka mu Cibitoki agatwara n'iyindi ntara cyangwa ndavuga mu ntara agatwara na Cibitoki kuko abayemejwe n'abaserukira abarundi bose mugabo kubera ibihe twaciyemo byabone guverinance yo tuvuga tuti intara zitwagwe n'abazivuka mu bazi bibazo musubire kuza murakubitana imyereka ukaza umuntu yikubise mu isunzu ukanakona mukuza ngo mukuza nkande inzego zihera kuva mu ntara muri komine ni inzego constitutionnelle zivoma mu ibwirizwa nshingiro none uragenda ukicara ahantu uri mu kabare muri ko murasangira inzoga n'abantu ngo reka tumukuze ngo tumone tumukure umukuze uravyandika bakubonera ubusa kubera kutazi niyo tugeze inzego zose ziteza gukorana zigakorana
ku neza y'abene igihugu mugabe inzego ntizija kugira zikubitana inyereka. Uyo ni umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gevais Ndirakobuca. Mu yandi makuru hatandukanye, imyaka 2 irarumanye neza kuva Ramadani Bimenyimana anyurujwe n'imbonerakure zamukuye ku Muzinda muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. Izi mbonerakure zari zirongowe na Nepomuseni Nsengumuremyi yitazira komiseri. Nepomuseni hasanzwe azwi mu mabi menshi muri komine Mutimbuzi, aho yigeze kurongora imbonerakure, akabazwi kandi nk'ukorana n'iperereza. Izindi mbonerakure zivugwa ko bakoranye iryo nyuruzwa ni izizwi ku matazirano ya Morutiye na Fyonda, aho bafatiye Ramazani Bimenyimana bamwinjije mu modoka voiture Toyota TI yera ifise ibiyo bitabona. Kuva ubwo nta gakuru ka Ramazani. Kuwa 13 z'ukwezi kwa 2 2021 umuryango wa Ramazani Bimenyimana warandikiye Perezida Ndayishimiye usaba kubafasha kurondeza uwabo, na cane mu kubaza Nepomuseni Nsengumuremyi iyo yamushize, ariko nta nyishu bigeze baronka. Ramadani Bimenyimana yazize ibikorwa vyiwe vyo kuropora amabuye n'umusenyi, aho yarafise abakiriya benshi, bigashavuza Nepomuseni Nsengumuremyi nabo bakorana ibikorwa nk'ivyo nyene. Ni ibintu bibabaje cane kubona uyo yaranyurujwe ariko akaba atagakuru kiwe baheruka abiwe.